Burundi nta industry y'umuziki ihari umwana mutoya yicaye ahantu akaraba interview yanje akunda umuziki yego agashaka kuvuga ngo nkuru umuziki ngo Biggie yavuze ko atunzwe n'umuziki kandi amuravye mbona asa neza ibintu nk'ibyo ntahure neza umuziki ni untunze ngase ntunzwe na industry y'umuziki iyi ndirimbo sigwanje n'iy'abandi benshi byabo bitavuzwe kenshi byanigiwe mu menshi ko banyamwigenda ko twahavuye tuba benshi ni mutubise ubu ni twe tuzorimira impenshi. Ndabaramukije bakunzi ba Ghost TV, ni Divan dushime mu kiganiro ingabire yawe. Nkuko muri ko murayibona ku ma ecran yanyu, sindi je nyene nkuko musanzwe mubimenyereye muri kino kiganiro bafise umutumire. Umutumire abafise ingabire sinda kuvuga ngo avuge ibikorwa vyiwe koko bishobora kuba bizwi canke bitazwi, ariko duhagara cyane ku kintu twita ingabire. Kiganiro ni ingabire yawe nko mwavyumvise, no musi fise umutumire tarenza kuvuga ngo yivuga izina kuko abatari bake baramuzi. Yitwa Big Zoe kuzina benshi bazi, ariko izina ryiwe ry'ukuri ni Regis Barigume niba ntihenze. Ego ndaguha ikaze muri kino kiganiro. Ego mwakoze cyane mwakoze kuntumira mwakoze kunyimvira. Ego izina ni Regis Barigume nko kwabivuze. Mu gutangura abatari bake barakunza kumva Big Zoe, ariko ryo ryavuye hehe ku buryo bwuko no munsi ariko zina umenyekana ko cyane gusonza. Zoe ni rya vuba, Big ni rya kera, agiswe n'umubire twabana mu quartier mu Gagara, twarabana mu nyuma ntango byo kurimba tubitangurira hamwe. Aho muri sari wabo hari poster iriko BIG, iriko Tupac, iriko Snoop Dogg. Ico gihe BIG na Tupac bari bazwi cyane, baza ko twebwe no twabamenye tuka presque baheruka gupfa canke oya twabamenye Tupac yarafuye BIG rero atarapfa. Yego hanyuma amaze kumenya ko nkunda rap n'ibiki ibintu nk'ivyo nkambura ko nandikira mutangaza ndakunyita BIG. Yego nanje namuta Spike Lee mugasi murapere umurealisateur w'amafilme wamuzi shaka kumuca batamuze ashaka kumucekinga namuta Spike Lee nako yariyonze Spike Lee karonze ni kagufi. Iganiro turimwe n'ikiganiro cyitwa ingabire yawe, ariko ari kandi kajamo nkunda kuvuga nti ubutunzi bwawe ku bwawe no munsi usiri kurasigurira umuntu ikico twokwita ingabire ugisigura gute? Ego jewe ingabire abantu kenshi barakunda gufata ingabire nyamukuru nka arazi gucapa arazi ntumbaza arazi gukora ama website rero byarateye imbere cyane. Arazi gukora ama website, arazi gushona, arazi kuririmba, acafite plan y'inzu birarenze n'intuze igihe cyose bagafatanya ingabire. Donc akaba ari izo ngabire abantu bavuga nze kandi n'ingabire ndabyemera ziga zikunze kuboneka n'intuze. Mugaje ndavuga ni ku muntu wese afise umutwe wiyumvira neza ukaba wavyutse ukabuhema ingabire nyamukuru niyo kuko bisigaye byose bashaka kuvyiga. Dufatiye mugabo kuco wewe uno munsi abantu bakuzi ko gusumba naco nyeye turavuga ko ari ingabire nkuko heje kubivuga baravuga ati gucapa kugira kuririmba. No munsi bakuzi uri umuririmbyi, iyo ngabire yo kuririmba kuri wewe isigura ikineza na neza. Icitwane nabanje kuvuga ico navuze uno munsi umbonye ndirimba ukamura indirimbo zarasohotse zarakunzwe zaramenyekanye biroroshe kuvuga Big yarafise ingabire yo kuririmba. Hari umuntu anzi novuga presque yorwa kuvuga ati je Big ndamuza adafise iyo ngabire. Muri make nimba uno munsi bizwe nimba uno munsi biboneka sinovuga ngo ni plus kubera ndabifise novuga narubahutse kubikora ndapersevera ndabandanya ndabikora gushika naho no munsi je navuga nti umuntu arinze agera ahantu kubw'ingabire yiwe bamu interview nibo mwita umuntu afise ingabire bo mwita umuntu yakoreye ingabire yiwe. N'ahandi abantu bigisha ibintu vy'ingabire bakunda kubyigisha akoresheje no kuko je turwezi bari kenze bakoresheje kenshi nivyo hariza gusohoka iruti zinduko kabugasanga kigarazi no gucapa peut-être bititiriwe no mu journaliste ugasanga bamenye icyo kuririmba gisohoka cyane nuko yagikoze cyane
suko azi kuririmba kuruta ibindi asanga nuko yagikoze cyane ibintu nk'ibyo kenshi abantu barakunda kuntunga kare nakora muri pharmacie hanyuma ugasanga mu journaliste arabura twenze akambwira ngo tuvuga ngo uzosange ku kazi azi kazi azokanga hano muri studio ibiki ibintu nk'ibyo kaje nasanze muri pharmacie mu miti like iwe nivyo urimwo biri bivuga ko ari ivy'iwanyu baguhaye akazi bagupendereye canke mugasimvuge no bukorangana si ivy'iwacu baramaye akazi narize informatique de gestion donc la gestion de stock de ukanuma umuntu aranse kuvyemera mugabo kenshi hano umuntu ashika kenshi umuntu ibintu ashobora gukora babihagaze plus kuri aho ya jusqu'où gushika hehe yagejeje gukora ko insista abantu bakubwira ati ntavyuzi living ubazi bibazo nabi adifa kavuga ati yego no twitwa ningo itangura ningongeranije na diplomate imyaka 10 yego ari nduta amazi imyaka 10 abigira je ningo itangura amadiva akabandanya hanyuma inyuma y'imyaka iri imbere basigaye babona dive cyane na Claudicia wo muri RFI nibiki abantu bavuga ngo umujournaliste wa mbere wo mu Burundi ngo ageze kuri afise ingabire renze turashobora kuvuga Singabire mugabo ibanga riri inyuma yonga biyongabire bari abandi bantu benshi bafise nk'iyo divi hari abantu benshi bari gushaka kurapanga bakandika nka big benshi cyane atavyo bagize atavyo bazogira juste ko atavyo bagize gusa apana batavyo bashoboye ego mugabo ufatiye ngaho nyene uvuga uti bishobora kuba ariyo yabonetse apana atari kubera abindi shoboye hari uwagusanze muri pharmacie aratangara hamane ngene ijya tukunze kubona ya wakoreye nkuko bivuga hari yindi kurundi ruhande abantu baba batazi mugabo uzi neza ko wewe ufise nibaze ko mse nyinshi peut-être hari nyinshi nararonka kajyo ko kuzikorako nararonka kajyo ko kuzikorako yego sino aho kazi ukora ndagakunda no gakora umwanya ubinyemere umwanya n'uburyo bibinyemere muga tujirugaruka handi vyo mu gitumano bo mu journaliste ni gitumana aririmbye je bihakwa gusa umuraperi umwe witwa Yusufa niwe babajije ngo indirimbo zawe ni ndende ngo indirimbo zawe ngo album yawe ni ndende ngo irimo 17 chansons ngo kandi indirimbo zawe ni ndende acavuga ngo c'est parce que j'ai des choses à dire navuga nti nanje ikintu cyatumye ndirimba n'ikintu cyotuma shobora kushaka kuba umujournaliste canke no bigerageza kubikora je simagarara kuri ndabishoboye oya ikintu gikenewe bisubira ko ndagishoboye kifa kugikoreka nta bindi ni kubera ndafise ibintu numva shaka kuvuga ndafise ibintu numva shaka ko bisohoka rero namaniro tujugikwanisho nyamukuru cyo gikoresho nyamukuru cyama kibanza kuba kuvuga rero navuga nti ego iyo irahari yego ndakunda n'ibintu bya sociale ndakunda development communautaire natana n'imwe ndayikorera ko amaze kugira tentative nkanga hatabandanije nageze je ndi mugenzi wanje twangero igiye kwiga gashinda bivuge gute yiga mu Faransa ibintu bya yashaka kwiga umuntu ashaka gucira imanza abantu bibiwe kuri internet donc cybercriminalité voilà jamoni yego hano cyakwiga mu Faransa toto rigeze gukora igikorwa cyaramaze imyaka tubikora twese twaba mugagara muri 2 cyuko chaque samedi barateka ubuyi tukabutwara ku bitaro rw'akarede utari militaire he Prince Regent ga systeme twagira ayo mahera twakura mu quartier par maison baradoa 100 francs objectif yari juste yuko habaho contact habaho kumenyana habaho ico gikorwa kimwe quartier yose ihurirako n'intuzeye donc rero ndakunda ibintu bya social n'ibikimeze yuko nuba tabiraje nzobigira hari ibindi ndabivuze umuntu avuga ati haha bigura benshi niturana kubona n'umunsi muciye naho biri ego ubwo bizogaragara dufatiye ku iyo nyene kunze kuboneka nibaza ko ari nayo yatumye izina ryawe risa nkaho rigaragara ku bandi wamenye ryari neza na neza ko iyo ngabire kurimwo byagenze gute kugira ngo ishobore gutangura rero kuvyuka muri wewe ngo uyikorere byo bon vuze ngo namenye ryari kwindimwo nari mfise ibintu byo kuvuga yego nanye ndindiriye akayo kariko kose zoronka yego nibaza yuko iyo nza kuronka akaryo ko kwiga amashuri tahatse neza hakiri kare nkamenya igifaransa hakiri kare nako banaranditse ibitabo canke ibiki ibintu nk'ivyo nubwo umwanya utarahera uracafise akaye uko bigenda kose iciviro ciza kigumara ico ngira peut-être nako naranditse kuko kwandika gira ngo bon c'est vrai ko niyo myaka kwandika byari bigoye nako kubyandikisha amaboko tabwo aronka ama telefone ama laptop ahantu umuntu ari wose abayicashara kwandika yego rero nuvuga nti aha ico gihe harashotse album ya
harashitse album ya Christophe Matata yavuga ibintu tutsi musomo tutsko n'ibyo ego yari mu bintu byinshi vuga ukuri ko ngahi wacu hamagera ijya mbere numvise indirimbo ihuye n'ibintu bisanzwe shaka kuvuga Jambo nyene bagwa y'umupanga n'imiyoro gene temagura yani wa imbunda n'amasazi gendero ngivuga nti ibi bintu birakiri umuntu abivuga nta namwe mpora ndavyumva kandi kenshi mbonye ndi kumwe n'abantu bicaye ahantu ari byo bayaga umwanya muremure kubera ibintu ntavyumva mu ndirimbo kandi indirimbo ivugwa umwanya muremure n'uko ndirimbo ya Matata iyo ndirimbo vraiment impact ubuzima bwanjye cyane ndiko ndumva umuziki urakoze attention yanje hama juste umwaka ahongira ari 95 96 rap iratangura kuvuga mu Burundi buke modela dison umunsi mbere numva indirimbo ya Hap yari California Love ya Tupac tuvuga ibana n'umudiho n'uyu nye ndawutoye je numva yuko ni uravuga amajambo barayumva uvuga amajambo menshi hama ni nk'umuntu ariko aravuganye numva ari kuvuga sinari bwamenye icarico mvuze Hap bo banose barazi byari byo barazi couple offre n'ibiki kubera kumbura ari abantu ariko barabikora bimaze imyaka yego donc sinari bwamenye icarico ngo kimenye amadeta yose hama haciye imyaka nk'imyaka 2-3 umunsi w'indiko darengana ku radio yitwa CCIB tukadukorana ikiganiro imbere ya radio yitwa CCIB ariko avuga indirimbo Kiswahili ya chege groupe ya mbere ya rap mu Burundi yari yabayeho bon kana ya mbere ya kabiri ndibaze avant yari basira Sitamara kera cyane mbwa bitambira rap zitamenyekanye cyane hari abayo ni gasuri cyangwa kuri indirimbo ni gasuri kuna Matata mashani karata ni par n'izindi hari emission ba dimanche boulevard musical mix CBN ntuze uvuga ibi rero abantu babiraguyemo Imana ishimwe ko kuva hakiri kare Fares no muri Gasuri yamye agerageza rimwe na rimwe kugira ikirundi ibintu nk'ibyo n'imuzeye umva cyangwa kuri Sevre kare nyinshi bagira z'igiswahili gara makubwa bamwareka mvuge yaragira akavuga ikirundi n'imuzeye ebana mashini biratse cyangwa tombora ico gihe Silas hari famille bamwe quartier imwe nakubwira y'abamungu anyita izina Silas Damara yari nk'umukuze wiwe canke ikintu nk'ico Silas Damara kazaho Silas Damara sanza sindirimbo mugenzi wanje biratangura abantu barabona kandi barumva Big Zo no munsi tumuzi mu ndirimbo zo guhimbaza Imana mu mudiho wa Hap ariko mu gihe watangura nkuko heje kubitubwira zari indirimbo twabona za ba Tupac twarabonamwe inkoho twarabona nk'abakobwa watanguye mbega mu ndirimbo zo guhimbaza Imana canke byatanguriye muri mu byo twokwita ngo ni secular bakunda kuvuga ngo ni izisi ngo profane jewe Hap sinigeze vraiment ba en contact na Hap no kwita profane naho nakuze Tupac hariyo bamye bari muri Hap iri engagé iri conscient imbano kitu engagé ou conscient donc ba Mostef batari kweli ba common meme na Tupac kitu na Tupac namuvuze Tupac yari engagé mwanya utari muto gushika 94 afunzwe bamwagirije ko yaviye umukobwa hama gace bawubrije ko aronka amahera atanga bayita caution y'amahera bari 3 ou 4 millions ndagaca yatangirwa na gang idandaza urumogi aca bawubrije gutangura kuririmba ibintu biri bahitamwo urumva sometimes ubwo yaracishamo agasonga indirimbo like Dear Mama ibintu nk'ivyo Dear Mama Brenda Gar Baby ibintu nk'ivyo mugabo aca tangura kuja mu ndirimbo nyinshi zirimo bitutsi byavuze by'inkoho abakobwa bari gusa n'ibindi nk'ivyo hama en même temps iyo aca jamwo ya feri yabo ya East na West bica bicika impuze karire w'ikigaragaramwo plus ivyo alors que yarafise imiziki myinshi yanditse neza cyane gose hari n'amatexte yiwe yigwa ku ishuri kandi amashuri yisoneye donc ego mugabo nuvuga ni Tupac yamfashije gusa kudekura Hap mugabo gutera imbere kwa kubandanya kwanje numbirije Chris tari kweri Mostef common ariko uko biri kose barumvise ko ari Hap mu kibano ni babyakiriye gute abantu bari bakwegere cyane bari bazi uwo mudiho iyo uri kurava
nabo wumviriza bari n'ubu tuje uri kuravuga ngo abantu bari barumva umudi uri kurava n'ibiki gira ndavato nabyo ifite nabyo bashobora gutahura ubu biroroshe nuze happy umuntu wese ko araraba wowe twicarana ico byumva ndaguye ko abo twangana ntibari bazi sharico reka tuvyoroshe nabwo uravuga ngo kibano ngo papa mama ngo mwonge nabo twangana bari like cyo bintu urugira nibiki bijya bintu ndika mu ikaye inyuma nibiki ntibari bazi ivyo ari byo umuziki bari bazi aha ni Chancho International Johnny Halide donc biri biranasa irumva donc ibyo nagira hano washobora kwimbaza ko kibazo nta n'uwatahura ivyo ari byo gushika RPA yuguruye RPA no mwizera ryo mwizero yuguruye yavuye ikabonesha gushika yuguruye hama baduha ikiganiro ico kintu ko umva zari yaduzishasha zuguriye zose zahera ku bintu by'abajene puf hoho rero baca baraduha ikiganiro baduha ikiganiro waragenda dutwaye cassette ariko instrumental za did you ever think Kelly instrumental za PDD za bande niza Tupac ariko n'intuze hama instrumental bakayivuze hamwe bagashiraho indi cassette vierge amate kuri ajya mikro kugira ibiganiro nkuko menga twatugira ikiganiro mu makaske dufise wa muziki twaca turirimba ino igaca ya registre hama twaca tugira interview hanyuma kajya cassette ariko bakoresha za mama twa registre ubu no twita nk'ama freestyle cyangwa ubu bijya no dora tugira ku radio ngo turirimbira gato bijya kera niko indirimbo zasohoka indirimbo zari zijya kare hama bagaca babishira mu kiganiro n'intuze hamwe yari periode y'ama diplome n'ibiki ibintu nk'ivyo abo munsi mu quartier muri 2 donc twaduse groupe turi batatu jewe nandindi asigaye ari coach wa New Star atugira mariage samedi kwanza samedi ni kiganiro cha soka samedi le 10 avril urumva hamwe n'uwundi twa Claude Anyise BIG ari muri Afrique du Sud hamwe umunsi umva abantu bose kinibiki hamwe radio zabarwanye muri ziko ziravuza umuziki no mu mafete abantu bigo barazana mu DJ bapfa gusaka kapta mwizero cyangwa CCB umuziki wa fresh ikiganiro cyakigwamwo kirimo amashini kibaca baratwumva twose turi batatu hama abantu seri like wow ibintu nibiki ibintu ako bararirimba nibiki ibi bintu nibiki ibintu nk'ivyo ari ntuze legende biravuse ibuke abantu gutangura kuhana umunsi rero byavuze tutari mu ikarti twagiye muri diplome mu Cibitoke mwari meje kwandika amateka bari kandi bateye ubwoba nshitsi muhira nsanga papa yavyumvise mu kabara abwi nandi bagaba ko banyumvise ku radio ico gihe ku radio haca abanyapolitike gusa ni kuvuga ko wase ku radio bisigura yuko iyo utaza guca ku radio ngo wumve ari we uciyemo canke abandi baciyemo kumbure isura ari kuguma ari yayindi nyene yuko yego bya bindi yego bigi regisiki mugame quartier sanzwe banzi en fait culture muri Amerika nayikunze yakirikare abagenzi bari baravyitega ibintu mwe n'ivyo bari babizi yuko iyo nagiye ku ishuri kibazo kikananira expression turi kuri tele mbamenye ngene vyagenze ku ishuri ntanguye kuririmba arariyo bikata kwe ndavyuka yuko navyibagiye ndabivuze ko la fois passée vuba cyane ari umuntu yagize commentaire ariko arambwira ngo yarapiye mathématique uzoyisohora ryari cyane ko umusore turi kuri tele twe tukina basket umusore duse examen ya mathématique yari yagukoze hanyuma cyangiriye couple yo kwidogera mathématique hanyuma cyane ndabishira kuri statut uri mujama wanje muri Afrique du Sud aparmo twaririmbana uwundi acambwira ngo uwo munsi ndawibuka nitwabana bamubwize mbwa yaje kundamuza mu quartier uwo munsi ndamwibuka ngo umuntu yakwandikiye message ngo n'umuji kabisa no ari wakera donc uno munsi turako turayumva rap turayimenyereye turazi n'abaririmbyi bateye imbere uno munsi ntitwavuga ngo ni ikintu kitazwi iyo sura yari ihari mw'ico gihe nta rundi ruhande yoba iri kiraboneka nko kumbure utuboneka abantu bagira rap bataba baboneka nk'abantu by'ukuri nyene bafise isura nziza niko navuga rap umuziki ibintu nk'ivyo ni ikintu vraiment abantu cyabagoye kwakira kandi ndabumva je vraiment ihinduka donc igihe gihindutse iyo haje urundi runganwe kwamaruzana ibintu byabo donc urungano ruhasanzwe ko rubashoke ko gwa nka kuvyakira no kuri byo ndabatagura
nibisanzwe nukuri je ndabatahura vraiment rero nk'umuntu kuva avuka azi yuko impuzu y'umusore ushatse ko umusore ari kwambara ipantaro y'itisi igera ngaha ya kitoko yirabura naho nyene yirabura manini ingana nk'uko urumva kandi akaba yumva yuko ivyo we yavutse ivyo vyitwa iby'abasore haba arakuze baye umusore aravyambaye nawe aratesheje hama umuntu agaca papa wanje agaca byarajewe yangaca ndamukonvenka yuko impuzu y'igisirimu ari pantaro naguze itabutse icuye kandi ari izimbye hamwe guciye no gutabuka bikurako iki n'igiciro cyake kigabanuka fukati sabye ipantaro nshasha idatabutse nizimbutse icuye itabutse nizimbye du de la vena de shira ndio musigurira gute abishobora kumva donc nkuye atantahuye ndamutahura biroroshe nukuri ndamumva ko atantahura donc umuntu yakuze yuko kuri umuziki ari ukuri ni kwiza yego kuri akaba ari we yita umuziki sisi nabo nyene bakaba bayitwa ibibandisho gihe cyabo abo nyene banabasha nshobora bitwa sinzi ko bize kuri University y'Uburundi wowe oya numvise ubwenge cyane ngene ubona Chris sorry urumva hariho terme ngo bakoresha umuntu yize agaheza ntiyandika igitabo acavuga ngo yagiye kuvuza gitari byavuye kuri Canjo ko yize agaheza University y'Uburundi nawe nyene yarafise uko afatwa nubwo twitwa kuvuga ngo musiko en fait uno munsi kubera ubufise ijambo cette fois-ci ari papa akaba yakuze ari umufana wa Canco donc Canco cyaci kumwiranda nanje umunsi nabaye papa aba nakuze ndi umufana wa Tupac Canco kutuka Lil Wayne ivuga ko Tupac ari legende mbwa Lil Wayne yari umutoto hama cyaza generation 2010 ivuga ko Lil Wayne ari legende cyaza generation 2020 ivuga ko Tekashi 69 ari legende mu ndirimbo maze kuririmba zose canke izo mwaririmbanye n'abandi ni yihe imaze kuryohera canke ukunda gusomba izindi muri bya bintu uvuga uti genda afise byinshi byo kuvuga nti ngaha hantu n'ukuri narashitse hamwe mvuga nti nubwo ufise byinshi n'ibyo byinshi ni yihe yakuryoheye cyane kubesha cyo kibazo ni kibazo kigoye cyane benshi barakunda kibaza cyane nihe ndirimbo yawe yonera ikizindu mvumenga biragoye kushira kubera nta ndirimbo nimwe ndakora bya bindi bya kubera akajyo kabonetse reka ndayicishemo turazitondera zo iba ari indirimbo niyumviriye shaka kuvuga iki feedback niteze kuri yo niyihe hama nkayisohora hama ugasanga rero ko ndirimba ivyumviro bihoraho novuga nti bigumaho by'ubuzima bwa misi yose biguma byisubiramwo relation y'abakundana relation y'umunyagihugu n'umurongozi w'igihugu umuntu n'amahera umuntu n'abantu umuntu nabo bavukana n'ibintu bizokwamaho isikiriho gushika isivuyeho kamere ko umuntu uko niyerekana imbere y'abantu bako imbere indani muri je atari komeze ibintu nk'ibyo ni ibintu bizokwamaho nta munsi numwe ndi oblige ku munsi gutora imvugo nshasha nzize kubivuga birasi nisubiremo yego hamica kabiri hageze ko abantu ari ukuntu abantu bakunze ibindirimbo biyapropria indirimbo akavuga ati indirimbo kanaka vraiment indirimbo yanje ngo bice bingora ingene ndaziplace umwe ubaze kuri abantu benshi bagaragaza emotion je nagaze gusora indirimbo n'ukuri je ndavugishije ukuri nganda nta muntu mushaka kuvyemera indirimbo yanje abantu benshi bakunze yitwa Sigwanje abantu benshi barayikunze twego mugabo wewe kuri wewe nukuri ni yari gwawe nyene nukuri singenda ndayikengere mvuge ngo napfuye kugira sinapfuye kugira mugabo yari yanditse deja mu buryo butubasha amategeko namwe y'umuziki vre kubwawe ayo mategeko none nayahe en fait urumva c'est jensen de système yuko muri couple imwe ndirimbo ndashaka kudevelopa theme zitatu muri couple imwe mugabo nkagaragaza theme zitatu nkavuga nyene zigahera kuko muri izo zindi nta na development nagira indirimbo Sigwanje ni abandi benshi indirimbo bwa mbere ni ya wa mupeti yakuza abonanye nawe wari umumara y'abagabo kumwanya gakuranya bikaba couple ikabira akanunga kukarongo nkako kabakaye sivuze ngene story mpeti yaheze sivuze ko nyine yabaye intoni introduction na development umva nk'icyamatira ngaho cyeje navyumva yuko mugabo sikise passé nuko cyo gihe nari urugendo mva muri Kenya zibujumbura amanaza ari imodoka namari imisi 2 namarafa amasaha 49 mu muduga nenshi n'ubyishije kugira cyamvuga ni ari amasuje menshi yamanja mu mutwe mugabo ngumva ni menshi ngira profite ndayandike ngerageze basikuya imwe mu basikuye 40 kujyo no iririmba cyasanga nanditse ikintu kimara nka 15 minutes du naissance ya Sigwanje mugabo ndetse abantu bayikunze sinzira ingene nubatse kuvuga ibintu meje kuvuga ngo kumegana indirimbo imeze uko ushobora kuvyubahuka nukurinda ko ndanabivuze mugabo ngombye kwerekana just cyo kintu cyuko nta iri hariya nta iri hasi zose kuri wewe Sigwanje ya mbere umunsi sohoka narose message yo mu mama afite imyaka 50 cyo 2015 uyu mu mama imyaka 50 aravuga ati
iyi commentaire ayi umwana wiwe ati ndagusavye uyu mumpera umuntu yaririmbye ino ndirimbo ati uno munsi wa muziki mukunda ndatahuye igituma umuziki wose uburenganzira bwo kubaho iyo text nayo post no kuri Facebook neza ko mushara kuyitora ndatahuye igituma umuziki wose uburenganzira bwo kubaho nimba ari ivyo uvuga mu myaka 50 muri 2015 mu Burundi kuri reaction ku ndirimbo ya rap ya text ya message nganuko ni minota yayo ntiyari na bikeyi je nakwaye mari minota myinshi indirimbo itagira refrain donc itazira gutyo donc ku muziki film biragoye ko ngo sigwanje ndayishira hariya ngo ibisazi ndayishira je nama nibuko umunsi Prince ampamagara ngo gukora indirimbo yitwa ibisazi muri studio je nari like Prince shaka gukora indirimbo y'Imana yitwa ibisazi twarakoze yitwa kapa baratwihanganira twarakoze yitwa ndagorana baratwihanganira wowe twirahe indirimbo yitwa ibisazi baratwita mugabo ariko ikora bimbwira cyumvira mwumva teme mwumva message ndani mwumvira kati umunsi twarujije ibisazi muri studio indirimbo yaheze turiko twari muri studio indirimbo yaheze ko turasenga ku mega tari muri louange ndakugije ukuri même à la fin umvirije neza fin y'indirimbo tuko turasenga indani tari muri studio jewe Prince Hervé na DJ Cody ndabisubiyemo twari ko dusenga twese na Cody mugo byo muzo murondere mu nyubatsi ego twari ko dusenga muri ingo twari ko dusenga twese muri studio indirimbo ziko turasenga urumva ibintu by'indirimbo kuri ibintu by'indirimbo biragoye kujija ukasanga uyihari hama indirimbo yarase ibisazi y'indirimbo yonyene je na Prince tutigeze tugira media twanimwe ikiganiro na kimwe twagitse nta radio nimwe tugeze tujako nta radio nimwe tugeze turungika ko ngo twasohoye indirimbo ngo muvyo ivuze nta nimwe n'uburondera video karonanga video ngo interview web tv zaraje ngo tuvuga ko bisazi nta nimwe ihari nta radio twagiyeko mugabo indirimbo uravye yakunzwe uravye yavugijwe ku munsi twashaka kuronka video zishika 6 canke 10 z'abantu bifilmye mariage kini wiki hafi ku isi yose apana ngo video z'abagenzi bacu hafi ku isi yose ego umaze imyaka myinshi uririmba iyo ngabire yo kuririmba yahinduye iki mu buzima bwawe hanyuma kandi niki kimaze kukumarira byobonekera abandi biciye mu niki cyo batuma babona ko vy'ukuri hari kimaze kukumarira bon novuga n'ingabire yanje aragira ikintu kinini cyane yamariye ikintu nyamukuru yarampaye kubohoka yarampaye kuvuga icyo nashaka kuvuga igihe nashaka kuvuga ko abarundi tukwiye gukundana tukabana nabivutse igihe cyose nashatse kuvuga ko ubwoko ari kinyoma arabivutse kandi n'iciyumviro canje kandi kiraho kandi narakivuze kandi nta cundi neko ndataka igihe nakizwa atangura gushinga intaye ko Yesu ari umwami ko yahinduye ubuzima bwanje umuziki wampaye akajyo ko kubivuga igihe muri je umutima wo kuvuga ubutumwa uduze n'umuziki nakoresheje mu gukoreramo igikorwa nka kuri beat n'abatipe n'abamalaki n'abagn n'aba Prince n'abandi benshi cyane SMS Redemption Voice n'abandi n'abashasha baje mu nyuma Victoria's Team bari baramara igihe abantu babona nkano bamaze igihe kari bashasha Victoria's Team MTC Keros Full Life benshi cyane navuga nti umuziki ico warakimpaye yego hama hari imvugano akunda kuvuga akunda gutsitaza abantu abariri benshi bakunda kubivuga ngo je ntunzwe n'umuziki no kwipirimita kuvuga ico kintu ko nta ntunzwe n'umuziki mugabo nizere ko twamugina twese tudutahura babishire muri twamugina mu Burundi nta industry y'umuziki ihari umwana muto yicaye ahantu akaraba interview yanje akunda umuziki agashaka kuvuga ngo nkuru umuziki ngo Biggie yavuze ko atunzwe n'umuziki kandi amuravye mbona asa neza ibintu nk'ibi ntahure neza umuziki ni untunze ugasi ntunzwe na industry y'umuziki birata umuziki ni untunze ugasi ntunzwe na industry y'umuziki mutunze mu buhe buryo rero kugira ngo umuntu urumva industry ahari industry y'umuziki kuvuga yuko hariho production hariho promotion hariho na vente mu Burundi gushira mu turacyari muri production muri studio kwa Trick cyangwa kwa Amiri cyangwa kwa Koli akaba promotion twaja ku radio twaza nka kuri TV iba nkayi jambo nkavuga ikorwa canje mugabo nta vente ihari pejeje gukura indirimbo cyadashira kuri YouTube abantu bose kuri gusa donc hari hageze ko vyinjiza amahera niho bitahari ahubwo bifise imiryango ibiri itwara amahera umuryango wa gatatu wo gucu uvyara inyungu wunguka ni watawuhari donc umuntu ukunda umuziki ukashaka kuza mu muziki uzoze mu muziki ko rufise ikintu ushaka kuvuga udashobora guhora ukazaza kubera amahera zabikogoye think twice amurondera umuntu akubwiye ko yakuyemo amahera mu muziki abakubwira ingene yayaronse hamuzubizi
kuko huye n'umuntu none huye n'umuntu adandaza ibiharage arakubwira ati bizimbutse mu Kirundo ego ati kubirangura bigenda ati bizimbutse mu Kirundo abantu benshi barangura ibiharage batumbira kwa Siyoni ati amwe gira strategique bitwara nko mu isoko mu Kinindo atabara baja kwa Siyoni bavuye mu Kinindo bacaza barakatira mu Kinindo direct amababitura arabikubwira umva wavuga ko atunzwe n'umuziki canke industry y'umuziki yosigura neza na neza ati industry y'umuziki vraiment ngabo gutungwa n'umuziki birashoboka mu buryo butandukanye kuko ndavite gute hari abantu baronka amadiri y'amapublicité y'umuziki biki cyangwa abantu bakakumenya kubera bigenda kubarira nira kwa cyangwa abantu bakakumenya cyangwa abantu bakakumenya ugasanga ibindi bintu ushatse gukora uraronka amafacilité voilà birakorohera kubera basanzwe bakuzi cyangwa bagukunda cyangwa bavalida message yawe bakavuga ati naka n'umuntu w'akamaro twomukoresha ikintu nk'icyo usanga umuntu arashaka gukora ibintu bitatu bitandukanye mugabo aho hantu ntaho no kurangira imisho se haza nka surprise imisho sanga canke nimba mwe mu yo sure yuko ava ntiyafise ABCD sinokubwira projet nabiteguye voilà sinokubwira ngo muri juin rero tuzoca tu oya nimba ari byo nikunda ko uno munsi sinakwa donc nuko mugabo nuvuga nti bon fatanije yuko kuva umuziki wanje ndagize ko igikoresho amaboko y'Imana reka nongere ko ico kintu basi kugira umuntu yumve ico ndiko ndavuga kuva umuziki wanje ndagize nk'igikoresho amaboko y'Imana ntunzwe n'umuziki donc eko nicyo nashaka kuvuga je toujours amatena kuri je naririmbye kwera narimfise ico mvuga sinaririmbye kwera narimfise ingabire kuririmba taze abantu benshi tugitangura rap my god bari biteze rap iguruka amaflow n'ibikingabire n'intuze iguruka n'ugasanga arazi icongereza arazi Kiswahili ciza yarabuburose akaporte kwa muri Tanzania n'ibiki amajewe navuke mu Buyenzi canje kwa Mugagara Kiswahili canje cyari cyuzuye Kirundi canje cyari gikeyi cyane nta n'urimi narinse go gukoresha roke nashaka kuvuga ikintu nabebrije kwiga Kirundi nogerageza kuciga nyene haro Kirundi ca vrai n'intuze tugerageje kuraba urwego ugezeko no rwego tutovuga ngo ni rutoyi koko uri mu twita abarapeur ngaha mu gihugu cacu novuga ko cyane cyane mu ndirimbo zo guhimbaza Imana wubashwe banafise n'ijambo kuko barakunda gushikiriza ivyiyumviro bitari bikeyi nizihe nguvu umudiho wa rap ujya benshi babona umenga no kupfa kuvuga gusa nizihe nguvu wagusavye nigiki wakoze kugira ngo ushobore kuba ugeze hahandi uvuga uti jewe so kubera ari ingabire gusa ahubwo nuko ari yashitse imbere nkayikorera nizihe nguvu by'ukuri rap yagusavye novuga nti nguvu nyamukuru byansavye zari nguvu zo mu bwenge baruna ko ndavuga ngo guteka umutwe byansavye guteka umutwe inshuro nyinshi hamwe no kuvyamizako kuko ni presence nk'umuririmbyi kuva ku ntango ataje kubatambisha abaje kubayagisha donc usaba abantu nimwaheza gutamba indirimbo yanje n'uvumenga iyo barivuga iti nimwaheza gutamba muze kunyumviriza tugusavye umuntu kukumviriza nawe azana amatwi nyene nawe n'ubwenge bw'akabuzana abarindiriye ko usohora ubwenge rero byasabye ko amafise uburyo bushasha bwo kuvuga ibintu ko amafise uburyo bushasha bwo kwiyumvira ko amashora kwipermeta guhindukiza umugani w'ikirundi uwambaye ikirezi ntamenye ko cera kiba atari ico yaguze kwipermeta guhindukiza umugani w'ikirundi nahakanye ivyo mugani uvuga abo nkazi nganje ku completa toujours ntabaye nko kubegankire yukuri kwanje gushasha urumva kuryohora ico kintu nyene utarazo umugani akabara umenye wo kwambara ikirezi wo kumenya ko cera ico yaguze na ibintu nk'ivyo n'intuze rero nuvuga ni plus umutwe investissement mu mutwe yabaye nini kuruta meme niyo muri studio kuja kuri indirimbo cyo kugira ikintu uno munsi ufise ingabire hari abantu benshi bavuga bati je nta ngabire mfise wavuze uti umuntu afise ubwenge umuntu afise umutwe uyu arafise ingabire ariko none abadashobora no munsi kuvuga bati ndayifise kandi nubwo wabwira ko bayifise ntibavyemere ububwira iki umuntu nta muntu n'umwe adafise ingabire kwanza ingabire ku bwanje nta n'ikivuzi ijambo sinzi nico risigura cyo ku bwanje ni ushaka kugira iki ushaka gushika kuki wowe ushaka kugira iki ico kintu ushaka kugira haguruka kigire rabo wakigize rabwira yagitambuye umunsi wa mbere ntangura kuririmba suko naririmba neza nuko nari bisi byo nshaka kuvuga cindakwari ushaka kudandaza uti big objective yanje no kuronka amahera okay ntacyo bitwaye naho ari mu objectif mato ya mbere y'ubuzima mato mugabo ntacyo bitwaye yego ninde wemera samahera menshi akora iki kiyo domaine akora hanyuma nimba wemera umudandaza
si boutique mu Kanyosha cyangwa muri ville hamwe boutique ugashorokariza ko mu Gatumbi wanyu cyangwa mu Kanyosha cyangwa mu Kinama wanyu atayihari yigire mwigano gira boutique la fois passée nagize aka video nuko tanga exemple mu rappel yitwa Easy E ni umuraperi wa kera cyane ari muri groupe Family Legendaire yitwa NWA Nigga with Attitude ni groupe yari irimo yatanguye kitangura ko nango arimo ba Dr. Dre, Ice Cube, MC Rain, DJ Yella bari n'abaririmbyi bo muri Amerika bakera we ntiyari umuririmbyi niwe gusa yabahaye amahera kugira batangure iyo groupe yabo ha umunsi bakora indirimbo ya mbere bazana groupe muri New York nguze kwiririmba irabananira kuririmba Ice Cube acarambwira ati none ko hano majambo twanditse no ndirimbo nakaravuga ubuzima bwawe ntiwozo kabiririmba wewe acabwira ati kandi nari umuririmbyi ngo yengo gerageze acarinjira muri studio arabigerageze Niyari umuririmbyi wonye navyemera ko atari umuririmbyi film irahari yitwa Straight Outta Compton uzoyirabe uno munsi ari classing mu legende ba hip hop sinzi nugira kabiri nyuma yuwo ari we umva ikibazo si Ingabire wewe wibaza ngo ufise ico wipfuza gukora no gikore umunyene rondera intambwe nto ya mbere ibaho nimba intambwe nto ya mbere ari kumviriza umuziki ushaka kuririmba genda muri umuziki ukunda bigige naririmba ushaka kuririmba nka bigige genda mu cyumba bigige bigige naririmba ubanze wigana ivya bigi ni wavyigana ukabigira nkawe shira ku isosi yawe rero yego cyangwa tuvange turi batatu tuzisubirima ko muri iyo cocktail uzoronka imico zako cy'abandi ushaka kwandika tangura gusoma ubona ngene abandi bantu bandika ko YouTube yaraje tapa guta umuntu yandika guta umuntu agira iki ushaka kudandaza ushaka guteka iga guteka barabyigisha mugabo reka kuvuga ngo sha waje wapi naheze guteka ngo n'ubu ntabwo nzi guteka afite kubera yakuze bafise umukozi ntarigera video tuva umunsi mwe fase n'imbabura n'isafuri aca yikrasa ngo ntazi guteka ntutse gutazi guteka nturige guteka murabigerageza mu kurangiza wavuze ikintu ati muziki je nto industry y'umuziki ntimbeshejeho nubwo umuziki ufise ico mariye canke kugena umbeshejeho kugira ngo no munsi umuntu abeshweho nari no jambo nubwo wavuze uti jewe ndagyemera uko biri kose ico kintu casohotse mu muntu cagusohotsemwo kirafise izina twocita kugira ngo no munsi mu Burundi uvuga uti Ingabire y'umuntu irashoboye kumubeshaho hokogwa iki nande Burundi puro mu kwanza abantu bari en action abaririmbyi abagira ibiki foko twigagira ibintu bibiri twiga ku foko dukora ivyo twategerezwa gukora kugira dushobore gukora ivyo dushaka gukora nimba Divin yarize mumbaze informatique cyangwa amategeko hasanzwe ariho industry ya informatique is fresh cyangwa yize amategeko isanzwe function foko abanza kwanza ivyo bisanzwe bishobora kumarsha cyangwa Divin par exemple cyangwa Big par exemple arazi guteka abantu simbira kuri local golf bakamakazi ko guteka bakampemba bikore ico tucita tutegerezwa gukora kugira kize kunshoboza niyo naza muri studio shobore kuri iyo ndirimbo shobore kuri uwo pianiste shobore kuri iyo clip yego donc uno munsi ko umuntu yaca ati ibintu byose ngira mbo umustare ngende nkora indirimbo ngira amaklipe nje kuri YouTube ngira ibikini ntuzeye personnel y'amafilm ayo bayihenze hama niyo kwanza bari ibyo bashobora kuja muri position nziza kugira ngo amfite ico kintu cyo gifasha niki kidufasha yuko tutanga dufisa abaririmbyi aba basketteur aba footballer kuvuga ama domaine mataraza ngo amahera nyene ngo tubimenye tugira umukinyi hama gakina 18 ans shushe 19 ans 20 ans gacari yarize ko atazofaransa amera muri basket cyavuga ati agahembo ko muri basket nibiye umupeti mwana muje muri reception akanywa citro umugiye muri reception nyubiyeri 6 kuko yarabonye ko ivyo bintu harimwo agahembo n'ivyo biyeri gusa mu muziki ko ndavuga ngo agahembo n'abakobwa ndetse kara abahungu sinzi abiririmbyi abakobwa n'icyo baca agahembo sinzi ivyo ari byo urumva umuntu akavuga ati nibye kumba agahembo n'abana b'abakobwa banyandikira ama message twende na ibi sasa urumva donc iga gukora icyo wategerezwa gukora bana urazi ugiye munsi y'imodoka ukora ibitangaza ja munsi y'imodoka ukora ivyo bitangaza ni wavana inoti uze muri studio yimereye neza impuzu yawe nziza ni wambara muri clip nturinde kuyitira nturinde kuyikota nturinde kuyikota cyangwa ibintu uri bon nturinde kuyitira nturinde kuyikota wowe wikorere akazi kawe hama icyo mu gatondo niyo hasohoka vy'ukuri naza kwinunya mukuri cagondera mu Burundi ni loi ya sponsoring ikora ku makampuni hinjiza amahera menshi biciye kuri twebwe nyene abanyagihugu donc il faut ko leta ministère ya jeunesse canke ministère ya culture igwanyira iryo tegeko rya loi ya sponsoring rikabaho kugira ngo
nimba umumere yasohoye nk'indirimbo nakuze numva sinzi ko nita indirimbo cyakazehe nkoni yeraga yigira we nimba nakuze ndayumva ku radio ikaba araciye ku radio imyaka n'imyaka ku radio y'igihugu umuntu akaba ataramara 100 yigeze aronka ku iyo ndirimbo birababaje ucumviriza ikintu kirabitse histoire yacu kirabitse umutima w'ibintu byacu n'ibime nimba indirimbo ya Chancho yaruguruye radio y'igihugu igice mu gatondo duvise mu gatondo ndumva ewe Burundi gira tako akabiyo ndirimbo itashoboye no kumwubakira inzimwe quelque part ngaha ntumbaze kugira umuryango we basubiye winatiyano basi mu Kinindo canke mu Ngagara canke ku Mutanga kino kitagenda neza nimba abakinyi baninda tanze bafite Bujumbura kino kitagenda neza barateramishije abakuru b'ibihugu mu masalo yabo turabizi ubwo muri umukinyi wa ninde vya vrai abana bibe batigi Bujumbura canke harimo ikintu bitagenda neza peut-être umuziki bashobora kuwukengera mu bintu byaje amashapo n'ibisuko n'amaherene n'ibinutse okay ninde basi kojya dukora akazi kamwe yego siwe kubona umuntu umukinyi nka Adrien no muri ninde ariko agira ngo terera igihumbi 200 biri yivuze bishoboka bishoboka urumva rero pardon karakeneye ba sponsoring ku buryo kuko nakarema company manini ninjiza amahera nitwe du telefone nitwe du consoma baradufitiye iryo deni they have to give back yeah mwabyumvise ibyo ahejeje kuvuga icokorwa kugira ngo umuntu mu Burundi ashobore kubeshwaho nico we avuga ati sinemera ko twavuga ngo ijambo ingabire ariko byari byo byose ikintu gisohoka mu muntu cyategeza kugira ico kimumariye nico kimariye abandi nkuko bigenda mwavyumvise ibyo ahejeje kuvuga nawe we no munsi uri kuradukurikirana ufise ikintu wumva by'ukuri wokora yakubwiye ico ushobora gukora kugira ngo by'ukuri hagira ico nawe bikumariye kumbure nawe uvuge ati naronse ico mvuga byose yabivuze nibaza yuko no gushimira kugira ngo turangire nukuri wakoze cyane je nakunze ikiganiro ko bakumbwiye ntibabesha barakoze cyane ndabashimira mwako muradukurikirana yari Divin dushime cyari ikiganiro ingabire yawe ariko ntitwibagire ko iyo ngabire nikwiye gusa mu gihe bidacitse ubutunzi bwacu naho ubutaha Imana ibahezagire